Noregambaje vyerekeye ni iletere banditse muri FFB ya sindamenya makuru si ntibaraduze ko sigena ryanditse ni cyo ndibaza kuzo kibaza abo abadutwara nibo banditse nibo bazi guti bashobora kwishurwa hama ibindi navyo uko bigenda ndibazo bafise n'abari bitre nibo bamenye ukuntu izi manzo zigenze uko bigenda mbwa ico jewe nzi sinzi ko match bayisubiramo uko biri kose ko ufise decision nyuma no arbitre yamaze ku décider c'est fini sinzi ko hari ikintu gishobora kuba ndibaza nuko ndabizi sinzi ko hari ikintu gishobora gukoreka mu nyuma yavyo murakoze icyavuze ikijyanye naco cyo gutegura abakinyi bijyanye n'ijya match duhishije ko dufise muri staff turafise abantu bafise ubumenyi banavyigiye bafise n'ama diplôme ziri qualifié nka Elvis banyihobe arafise diplôme yo muri préparation mentale hamwe na Karid naho yagize ivyo abanyegori mwanije nyene yabikoreye ko barafise uruhare runini tubategura kugira ngo tubumvishe ivyo bagiye guhura navyo tubahe kuruhuka surtout mu mutwe gutegura kubona abakinyi bacu bashobora kwatakurukina nka Senegal ufite abakinyi bakuri rya gwego ngo abakinjiro ubona ko bafise confiance iba mu ntango ya match nta panique kubona ko bari organize bari pose mu mutwe gushika naho ivyabaye vya penalty mugabo bakagerageza kugumana ijya sans froid c'est pas facile ni travail tuba twakoze cyane mu kubategura mu mutwe kindi naco turetse niyo ya Senegal uravye ni match ya Malawi twakinye contre na arbitrage ntiyari imeze neza ariko arabonye ko naho Malawi yegariza tutacika intege twongera tukaduga tuguma dukora bituma bagaruka muri match ni ikintu dukora cyane ni ikintu gitwara umwanya munini cyane mu ruhare rwacu kuko nabivuze equipe nationale n'umutima n'ukuntu bayiteguye nje dukorera ko cyane kandi humura turabikora neza ndizera ko equipe iraduga cyane kuri iyo niveau ndizera ko mugiye kubibona cyane ni match ikurikira naho nyine tugiye kubategura ko ni yindi niveau ni bindi bagiye gukina ndizera ko dufise kazoza kandi iraboneka ko bariko barabyitwaramo neza kandi n'amahoro turishimira Imana impamvu ya mbere nuko izi ni match duko dukina nozita ko riza away kare twakirira i Dar es Salaam twarafata nk'uwo mwanya kenshi tugenda twageze kumara nka 10 jours de prépara match ya Namibie nta kuntu twari kubazana ni mutegure twongere tuce Dar es Salaam dushima gutegura aho tuce dukinira match twarabikora tugiye Dar es Salaam mugabo ko ubu ari away twoja gutegurira muri Malawi tufise abakiri ngaha hafi n'abaro ngaha kandi ikindi naco nanabivuze ko nshimira cyane FFB abadutwara iriye kuri President Manalex barashiramwe uburyo bunini cyane kugira ngo kubazana abakinyi bakavyumva kuko ugiye kuraba nk'ubu journée FIFA jasangura le 6 ariko kubera ko tugide chance ko mu Rwanda bahagaritse n'abandi bahagaritse nabo bategura equipe nationale zabo natwe ngaha bacatwemerera ko bashobora kubagarira ngo dutegure niyo mahirwe dufise mu fait niyo chance tadufise kuronka abakinyi benshi ko natwe dukunda igihugu kandi dukunda akazi kacu turonse opportunity nk'iyo kugira ngo utegure ntawo yigisha ko dufise byinshi twiteguramo tuyiprofita nta kindi nawe ubundi bishobotseho bikaba igihe cyose ko yatumye kutuguma tubikora cyane cyane ndibaza nk'igihe dufise ikibuga cyacu ngaha bizoba byoroshe ko bazoca bazi duce dukorera ngaha tuguma ngaha nyene